mwibanga akundanye n'uyu akabona kandi hewe ngo j'imagine kagenda iko ndakagira wabona akacagenda ugasanga feti ukuvangana kwiwe suko warashaka umuhungu murashaka kwa mukundana urabibona akagukunda mbwa akakuvanga n'umukobwa adakunda juste kugira yumve sexuel mugena metse mbwa wakunda ni wewe wakunda ugasanga amatembera voilà arafise n'umuturiste se kobwa nabo nibaza yuko beaucoup plus abakobwa ari nzavangana hari uva ku ngeso niko nibijya tuvuga ngo abahungu barakunda sex bashinga na fasoni n'abakobwa barakunda sex hari abakobwa ngaba bafise ama appétit sexuel menshi hari abakobwa ngaha bafise ama appétit sexuel kubyo bwaho ugumushaka kumengo ngujya ngo na nkwiriza mbere uzosanga kesha abakobwa bafise ama appétit sexuel kutwiganirije iyo ugasanga nuko gender z'abakobwa benshi baza muri cabinet ugasanga ababwira ati Beny gender kunda sex yego akayikubwira ati gender kunda sex turabitera n'inkuru deja turazinanye abakobwa ugasanga kaba ngo yango vraiment ngo umutifu turi kumwe ngo nakaja vraiment agasubira no kuwa mbere kandi bicwa n'abambere abambere rero nibo baza ko atari satisfait urumva toujours mama ameze neza abambere hagiye hari umuntu tugiye kure ikintu gituma abagabo bagenda kuvanga abagore babo nigiye uyo mugabo atacisanta ko ari respecte kuri uyo mugore wiwe erega ari abagore mu nzu mengo n'abadirecteur mengo n'abadirectrice mengo ashaka kwazunga ibintu byose mengo ashaka kumugira iki cyangwa ugasanga umugore n'igipolisi cy'inyamira mabi aguma ashaka kumucungera aguma ashaka kumubaza na interrogatoire urabona none uwo mugabo avuga none jewe naje ndahinze jeje Welcome guys, murakomeye je meze neza ni Keke uri kumwe voilà ni Magic Channel TV bizo mukwa murabizi ni gukanda subscribe like share na comment igana naco sikindi ni deba no musi ndi kumwe n'abandi bantu hari umutabona hari uyongeyemwo n'umutumire wacu naziko no bakira nakire umutumire yivuga arakuze gose yavuga bitunda muvuze karibu. Bon, la côte, Jenny twa Beny ndayishimiye turazinanyira ko baranda de toute façon jeje ubuzima bw'ingo n'ibitsinda bw'abantu nibaza yuko riko kazi nkora ka misi yose ama hewe ndagiye kuba ndi ngaha merci bien ni heza ukuntu ni sawa karibu cyane twagiye nawe kwakira la côte nawe ni rukundo Elsie Minouche ko bimenyere nka nasubiriye Davina uno munsi nanje ni Elsie Grete kaneza Jazi njya ruguru okay sije no munsi rero ati deba yuno munsi yabaye gute impamvu twamuzanye no muntu wingo n'imiryango niko avuze yego ni infidelité ico kintu twumva kuva kera ujya muntu yaraharitse ujya nawe yagize ibi ujya yaramvanze namuhevye ko yamvanze Minouche yamhevye ko twamuvanze Elsie byagenze kuna kuri byo tukasanga ni infidelité uko sinzi infidelité ni kucanga ni kugira iki mukirundi kuvanga bara yarenze ingo ibintu nk'ivyo usanga biri mu bubatse bino muri batoyo mumva ngo umukobwa umuhungu yaramvanze umuhungu yaramvanze voilà dushaka wo udufashe utubwire mu majambo makeyi nka infidelité nibiki. Bon urumva mu majambo y'ikirundi sinibaza yuko nkuvanga pa kuvangana kuvanga uwundi dikoro kivuga cyane kurenga ibigo shwa que niryo jambo kurenga ibigo c'est plus familier niryo nibaza abantu bamenyereye beaucoup plus kuko barenze ibigo mugabo jewe peut-être ico novuga su kurenga ibigo kuko infidelité niraba abubatse gusa nukuvuga ko iryo jambo bavuze ngo kurenga ibigo numengo ni ku bantu bari mariye mugoro kuvangana hari n'abakundana batarabamariye bavangana nta turuvuga ngo barabaze kurenga ibigo ko nta rugo barashinga tuvuga yuko ijambo kurenga ibigo rikorekwa kwamaze gushinga urugo donc c'est ça mugabo ku baseribateri bakundana hama bakavangana aburumva novuga yuko ni infidelité no gucanamwo ni iki tukoso sino bari novuga ko bararenga ku rukundo rwabo canke bakarenga ku ijambo bapfunditse niko kunisinovuga ko barenga ibigo barenga kuri engagement afitaniye donc c'est un peu ça alors ico nico no kwita ko ari infidelité ikindi naco nuko mu Burundi infidelité iva kure si kintu novuga cyatanguye no munsi canke ejo
mugabo infidelité ico novuga infidelité yatanguye kuva kera yatanguye kuva kuri basogokuru bajya batama bose aguma tubwira bafise indero nziza ibiki au niveau sexuel c'était un désordre organisé donc niko no bivuga niko no bivuga kubera gusa kera barakora ama infidelité kera barakora ivyo kurenga ibigo mugabo mengo babigira nk'itegeko mengo canke babigira mwibanga akundanye n'uyu akabona kandi hewe ngo j'imagine kajya ndiko ndakagira wabona akaca genda ugasanga feti ukuvangana kwiwe suko warashaka umuhungu murashaka kwa mukundana urabibona akagukunda ngao akakuvanga n'umukobwa adakunda juste kugira yumve sexuel mugena metse mugabo wakunda ni wewe wakunda ugasanga amatembera voilà arafise n'umuturiste sexuel alors ugasanga rero iyo nikoze ya mbere abakobwa nabo nibaza yuko beaucoup plus abakobwa ari zavangana hari uva ku ngeso niko nibijya tuvuga ngo abahungu bakunda sex bashinga na fasoni n'abakobwa barakunda sex hari abakobwa ngaba bafise ama appétit sexuel menshi hari abakobwa ngaha bafise ama appétit sexuel kubyo bwaho ugumushaka kumengo ngujya ngo na nkwiriza mbere uzosanga kesha abakobwa bafise ama appétit sexuel kutwiganira iki Sime mama magaye uravyo donc uvuga yuko abakobwa bafise ama appétit sexuel ungene bameze abakobwa baba muri bo aba developer ico no kwita un esprit de comparaison hewe abingira nkanaka nimba no musasokana na Cedric est-ce que abigira nka Jules urabibona cyangwa karondera umuhungu abigira nka Jules de Juyo ari animé d'un appétit sexuel igumirondera kumuranda satisfaction y'umuhungu baramushikanya abandi batamugetsa ivyo rero iyo mechanisme ikisaga yamaze kuvyura muri wewe ugumubishaka urondera kushikanwa kunyota abandi atagushikanye ko kuguheza inyota abakobwa rero nk'ubwo asanga iyo ni diagnostic ndabibagiriye ugasanga nuko gendaza abakobwa benshi baza muri cabinet ugasanga bavuga ati Beny ndakunda sex yego akayikubwira ati ndakunda sex turabitera n'inkuru deja turazinanye abakobwa asanga kaba ngo yango vraiment ngo umutifu turi kumwe ngo nakaja vraiment agasubira no kuwa mbere kandi bicwa n'abambere abambere rero nibo baza ko atari satisfait urumva toujours mama ameze neza abambere hagiye hari umuntu wabo tuvuga cause yindi iriho ko amakoze ku bahungu no ku bakobwa aratandukanye abahungu kenshi ni sexuel sur passeport ari bindi kuko deja sinuvuga ko ari amahera ko kenshi usanga aribo bayatanga canke iki abakobwa naho barashobora kuja muri infidelité bivanye na attention urabona ugasanga nta keya ujyaho ndamuha agacaronka kabire kamworganiza uravyumva kamuha keya kagira iki tout consort katsanga un certain moment pi aragiye ivyo biri no mu abamariye abagabo mu bimenye abagabo vraiment abagabo mwubatse je vraiment je vais tirer un cri alarme vraiment dufashanye ari n'abagabo batabizi ngene biba vyagenze mugabo mu bimenye abagore kenshi bubatse arinze agenda hanze nta biharuro ndagira mugabo ndavye ku maeshantiyo yabo jewe maze kwakira niki tout consort abagore benshi usanga batwawe n'undi mutipe cyangwa n'undi mugabo kubera amuha affection uwo bubakanya tamuha umugore agiye hanze nibisanzwe Keke nibisanzwe ngene bigenda ni gute ari ukuntu abagabo barashikanye umugore mu nzu umengo ni territoire aki urabona ugasanga nta birebire nta akiri tukosoro naye amacyara amugira kera ntibigikunda urabona ora umugore agiye mu nzu ajya makeya mu bimenye abagabo umugore agiye mu nzu keya yahora akenera akiri umukobwa w'umuseribateri mu nzu azikenera 3 fois plus que kubera iki kubera mu nzu umugore abatanguye kugira ama responsabilité amukonsoma de l'énergie émotionnelle nyinshi kubyo bwakeneye ko umugabo amusubiza mu energie oro buvi ko fiye si we mwenyewe jiokipe mwenyewe hauna ama responsabilité y'abatoto na abantu ufise na kujera biwaho n'umugabo uragira uravyumva na kujera ivya ratio stress zarashuragira na kuraba ivyo mu rugo ivyo abashitsi urabibona ivyo vyose usanga ari ugumukonsoma de l'énergie birakuruhisha émotionnellement du ukeneye ko umugabo wawe agira iki agusubizamwo mvuze rero ko umukobwa amaze gushika mu rugo akeneye affection 3 fois plus que yaronka kiri umugabo w'umuseribateri abagabo rero bagabanya kumuha ama affection cyangwa amakeya cyangwa kumwitaho lota uwa bikeneye kurusha
sinzi kubitahura ara gatsanga rati yaronka nk'akabire hajya gukaza tayibona hewe kuberewe no mususa neza oro umugabo abirwa kumubwira ryari akimushi ataramushika abagabo ntibakeneke yavyo ndabashikako ugasanga uwundi mukobwa araje uwundi munsi mutipa ambwiye ati hewe wakoze yo munama wavuze neza compliment urabibona urabibona hewe ukazibona uno munsi hewe kuno munsi umengo uri frustré munsi umengo nuryohewe hamejo dusangire ku mugoroba umbwire seke tuya agacara nk'umugabo amubwira ko ari mwiza amuha compliment ko yakoze neza amubonye ko amerewe nabi abagiye gusangira ku mugoroba yo numenyere bashitse no affaire fini urabona gatsanga umugore yaramaze kume kandi umugore gwa sex umuntu amwakeya ni automatique ni dynamisme iskis automatize urabona uko nyene abagabo care niyi ungira umugabo mu rugo arakeneye care ja ahubwo kesho umugabo igituma avanga umugore nuko atamwubaha mu rugo agacaro nka rero nk'umumome yo amufata nk'umwami urabona kuko umugabo nakeneye ngo amajoteme nakeneye ngo jara umugabo akeneye kumva ko sa akisheri akayisume kateguwe kari muri douche urabona yiyumve ko ari jare umwami urabona basi umugabo nuko yumve yuko atangingo bofata utamuhanuje urabona urabona umwambaro mu gutwara neza oya nibyo biravugwa nyene justement alors majambo make rero ikintu gituma abagore bavanga abagabo ni plus yuko umugabo amufise akiya kimuha ata affection kimuha ikintu gituma abagabo bagenda kuvanga abagore babo ni gihe uyo mugabo atacisanta ko ari respecté kuri uyo mugore wiwe erega ari abagore mu nzu mengo n'abadirecteur mengo n'abadirectrice mengo ashaka kwazunga ibintu byose mengo ashaka kumugira iki cyangwa ugasanga umugore ni gipolisi y'inyamira mabi agomashaka kumucungera agomashaka kumubaza interrogatoire urabona none uwo mugabo avuga none jewe naje ngahinze jeje urabona akisata que sa crédibilité d'homme nigize agacaronka gastoka ariya anye kamugira neza kamugira inuzeya pi biragiye izo ni cause d'ordre relationnel hariyo cause ziri d'ordre sexuel zija muri infidelité hariyo nk'abagabo binjira kubaka bari basanzwe bafise icyo kwita vagabondage sexuel urabona agace yinjira niyo ngeso mu rugo urabona ayinjiranye mu rugo a certain moment ugasanga a certain moment nashika mu rugo yarinjiye muri mariage yarinjiye mu rugo mugabo mu mutwe logique sexuelle yiwe iracari y'umuseribateri yari inyuma na usavedire mu mutwe vie sexuelle yiwe ntirajabukibe mu rugo iracari ari yasaramba ari nuze gucyanye mugabo mu mutwe vie sexuelle yiwe iracafunctiona nk'umuntu aba mwigeto urabona agaca shago umugore wiwe urumva ntasora kumusatisfeza ari umwe kandi kuvuga ko umugore atamusatisfeza niwe atari satisfait muri we Nazo ko abagabo bose bavanga abagore ari kubera abagore batazi kubikora ku buriri nta biharuro mfise ngabo je vulance lo challenge muragira enquête oya gato ingaho Beny none nk'umuje ndakubiye ko umugabo wanje ameze uko donc ndiko ndakubwira aramvanga niko asanzwe ameze nta guco ntagira mva care zose ndazimo donc wo mpanuri ikije ndakubwiye ati urumva je sais pas comment faire tugenda muri kahise kiyo sawa uvuye ko iyo ngeso yitange uva kera none ntazona yiheba kandi kuyiheba ntuvura iyo ngeso uvura icyazanye iyo ngeso c'est différent ntuvura iyo ngeso uja muri cause urabona nk'ubu nk'umuntu w'umusambanyi wa cyane ushatse kumuvura ngo basi byo gusambana bigabanuka urumva sex nayo ni ma besoin soit atatu ya mbere y'umuntu ngo hariyo besoin yo kurya yego no kwa kame ni primordial no kwambara ariyo besoin yo kurya amanchuti taryame ntacokora sex rero sindamenya ko muri zitatu za mbere cyangwa zitanu za mbere z'umuntu kuko wahejeje turajya tukaryama tukambara shana yimwe reka dufate kuri muri fatina masere ntibabaho umviriho oya ntaco aronka izindi bezo zitatu ntaco iyi tabonetse nta kibazo arashobora kubaho Europa donc gavuga yuko donc gavuga yuko en fait ushaka gukiza ubusambanyi burenze ku muntu nutirete ubusambanyi
utereta icyatumye ubwo busambanya bujamo burya iyo imaze kugitereta ico ijya attitude yo busambanya kigabanuka Bene hariho abantu usanga biba iyo kumera uko gusambanya kwera usanga bari abana babafashe ku nguvu cyangwa asanga bari bagize none nk'uyo yafashwe ku nguvu ari umungu cyangwa ari umukobwa umva yamaze kuba umugabo bimukura mu gute d'abord ubaza gukiza ico gikomere gute ico gikomere kuvuga muri we usanga hariya nk'ubu ari umukobwa yabaye viole n'umuhungu urayibona ugatsanga muri we afise degu ku bahungu yarabaye blessé wanashaka kurya yamuviyoye ntiyigeze amubabarira ntiyigeze amugira ko processus de pardon urabitahura ku buryo bwaho uca usanga ariko agira ama rapport sexuel de vengeance urabibona sa rapport sexuel ngo abikunda umengo iri sauvage umengo umuhungu amaze kubona ko umengo yamukunze kubera sex agaca muheba genre abimu blessé ugasanga bundi umuhungu araryamanye agasa yatangiye kwiyumvira ko amukundana agaca muheba ubwo kuna guma deceive abahungu urabibona ni genre yumva umengo ariko arababazwa muviyoye via abo onye donc ce kuvuga yuko agira ama rapport sexuel ngo rukubera bikunda ni kwere vengeance ku muhungu wewe yabaye violé ko n'abahungu baraba violé guys n'amabone kuvuga yuko umuhungu yabaye violé siko tuvuze ngo byaragushikiye Beny umuvure akira umurwayi kandi ukora n'abakobwa batatu voilà tubadaye nukuvuga yuko à certain moment nukuvuga yuko nk'uyo nk'umuhungu we yabaye violé n'abakobwa n'umukobwa nukuvuga yuko uyo azogenda kuryamana n'abakobwa benshi yivanja acha kitu cyo no kwita des rapports sexuels robert nico bita forme de rébellion sexuelle nukuvuga yuko ari robera agira ama rapport sexuel yo kwihobera kwivanja urabibona ugasanga nuko ugasanga niyagize mariage à certain moment ça peut percuter par rapport à ça cause les choses d'infidélité la chose quoi sexuelle ça peut être une manque de satisfaction ça peut être une curiosité kuja kumva vy'abandi birashobora no kuva rero ama infidélité no munsi arava ku ma influence y'urunganwe aba batama baza baricara mu bubare ukabona undi mutama aba batama mu ibarabara ry'ama ngo umumama isoni bakabona afise agahungu bagenda ku kazi wabo ivyo byo rero bijya byo baba bishira hejuru umva infidélité irashobora kuvyara ingwara d'ordre sexuel abantu babimenye infidélité ibi quand même ndabivuga kesha donc infidélité irashobora kuvyara ingwara d'ordre sexuel hariyo ikintu bita pédophilie une tendance pédophile ni kuvuga no umuntu akuze agenda kurondera umwana ayibona basanga abantu ba gérontophile kisinyo bari kuri étape ya mbere hari abandi bafise ico bita gérontophile ni kuvuga nabantu bitwa ko bakiri bato bagenda gusohokana n'ibivie cyangwa n'ibivie nabo akari byo bashaka iyo rero infidélité iravyara ivyo basanga uyu muntu yamaze kuja muri iyo pathologie muri iyo ngwara y'ivyo bintu inconscient matabizi wana nkuba ariyo nk'aba papa baja kudiraga ubwara bwo muri secondaire oro no mineur ije ni pédophilie no mineur ushaka muri mariye ngo byamanye n'abakobwa muri seconde 9e urabitahura ngo nuko bashushe oro jyana barashusha kwandika message kuri bijya bivie yakubitwara kumukira makere n'amafeu yakaja gasanga naho umugore we niyamandikira mbe utajya ari gantuzewe umufuko w'amagara waheze agaca yarunga nk'akana kamwotsa message rimwe amasmile yakaja urabona wafunguye weye wamitera tiamanje guys mwari muzi ko smile za WhatsApp zashobora ku excite umuntu w'umugabo bishasha ko nukuri nijyamera byumva wa masmile arivuriwe twaratumenye bwa bundi bwo muri WhatsApp bukira ubarakira utu video turi movement ukuntu twa smile hari n'utu video utu smile sexuel hariyo n'udusumari ushaka kurungikira ahantu b'abavyeyi hakuzije agatarungi kucanga abantu b'abagabo batigeze barunga umuntu agize ikaca murungira nk'udukere n'udufe n'utubizu turi profond ibiki tusa hewe none uri hega ntuzewe ivyo vyari digital bibe physique bibe live donc gasanga ça peut être ça alors imodoka ya takiro infidélité émotionnelle ni gihe ubusanzwe ukundana n'umuntu urayibona mugaba akaba ari ubwira chéri musanzwe ry'amajambo ya je t'aime
ya chérie canke iki ni jambo wategezwa kubwira uwo muri officiellement relation bisanzwe hari amajambo de valeur ubwira uwo muri officiellement kugira urande meme valeur ni jambo yawe urande valeur ya relation yawe alors infidélité émotionnelle ugasanga umubiri arafise uwo akundana n'umukobwa mugara afise uwundi mumome yamabwira je t'aime yamabwira je t'envie je te veux urabona iyo ni infidélité émotionnelle c'est que amajambo nayo ndakubwira urukundo wewe ndayabwirana naka urabona gatsanga nuko iyo rero infidélité ni nkuko hari umukobwa nawe usanga afise undi mutipe yamabwira je t'aime canke ibiki to consort nawe kandi rasanzwe ayo majambo yatezwa kubwirwa uwo bari kumwe donc nivyo ni kuvangana iyo rero niryo kukozwe nta numwe atavangana hari ico ugize ya kibatsi Elsie Minouche ko jewe je ndiko vuga diagnostic ko ibintu bimeze kira mutu atanoba byaki infidélité émotionnelle irabaho kwamubwira amajambo y'urukundo uwundi muntu mutari muri relation kandi watezwa kuyabwira uwo muri kumwe muza ce sont des mots qui doivent être canalisés non pas généralisés hari abantu bakundana umengo ni ecclesia catholique universelle afite umutima wagutse muvumengo n'abandi sexuel umengo bashaka guha abantu bose umengo ni hase tabari mbabare hari imbabare sexuel sasa wewe suko mutu wewe babare sexuel suko mutu ari ikintu kimaze ibisi kibanga mu gisagara ugasanga abakobwa baracari bato ariko arafise agahungu bangana kandi yumva yuko twatu message ari sawa muguko akumva umengo kwera amafaranga ashaka kuja kuri ya muvyo bazi barandikiranira biriya bintu bivuze ki ni materialisme ariko kuba materialiste kuba materiel urumva kuba materiel si bibi ahubwo ico ukoresha iyo materiel nico kikuranda yuko ubigira nabi upa kuko kuba materiel twese turakeneye kubaho nushobora kubaho utaronka uburyo nushobora kwambara utaronka uburyo nushobora kugira utaronka uburyo aho ubwo iyo materialisme iyo finance urondera iyo uyirondera mu kintu pour te développer ça va mugari abandi baja mu sexuel kurondera amahera ari kula ambiance ugasanga nuko ja kuri Instagram ja Instagram hari nk'abakobwa je rero ku marezo sociaux ndi présent partout kuri rezo sociaux mugabo mposta biki mugabo je ndi présent presque partout iba Instagram iba TikTok iba Twitter ku babiri by'abashefu iba LinkedIn tout hari nk'abakobwa uzubona kuri TikTok bapostinga mu hoteli Dubai mu hoteli Mozambique Mombasa Zanzibar kandi izo foto apostinga ifoto ari wenyene ari wenyene urabona ari wenyene deja uyo muntu kandi si selfie ikirato c'impande y'igitanda kitaragusari abayijanye nibiki mwebwe icyo mu hoteli Elsie cyasanze hari n'ujyana umuntu adakunda kwifotoza ariko hari igihe usanga umuntu uri kuma adakunda ifoto tugende bukebuke uvuza ngo hari igihe ijana wenyene uravyumva nindira ugasanga iyo rero sindavyanse rero akobwa bari barafise droit kuja kubyikirori kuri ama hotel de 5 étoiles yo mu bihugu bizimvye urabona mugabo uzorabe umukobwa biba yijana wenyene nuba yakorera nuba afise akazi kamuhembe oro uzorabe nawe abakobwa bafise akazi bahemba mera menshi nta numwanya bafite ivyo bintu shaka urabe na social media yabo iyo mwanya niba nta mwanya wo kugira snap nawe singa ivyo yego gasubire ngo kantu jerange urabona gasanoka ariko nakaya nakazi ndikarage urumva gakomeye cyane akazi ataterambere karimo bana kwa genda maseke twara warashaka baryamanye ko nakazi si tu veux bamuhaye $300 $1000 si tu veux kabo mubaze ko afise n'umuwaje abamayinite yako cash numva n'abagende babekonomize bakora akazi baekonomize hari abakobwa binjiza amahera menshi ikibazo nuko batekonomize oya nicyo baje ijya diri bakora yabo sexuel n'abagabo ntiri perenne ntiri sikintu kizobandanya barakudeguta cyangwa ukava kuri page urabibona abagabo batanga amahera bamarondera utunyu nawe uko umwaka ugenda ari kuva kuri page urabitahura rero utigeze wibika wiyinvestisa yaho umunsi baguhevye basuzo ufise kizokwinjiriza wakwiye muri ajya mahera nubujuju kuko urumva ubu ufise 22 ans ejo hajwa 18 wogeze muri 30 ariyo umukobwa ashaka gusohokana n'umexpatrie bakajyama nijoro rimwe akamuha $300 denko ugasanga ajyamanye bakabiri gatatu ramuha $300 nka 2 fois ku kwezi urabibona donc $300 yavunjije no miliyoni ugatsanga mu mezi 3 arafise abantu bamwinjiriza amahera agura amastira zimvye kugira guma yatira abantu urabona namusi warimwe azokira naga kioske kamwinjiriza na 30,000 ku munsi shagura mo ingorane niyo rero yamaze kuja
uyo ari infidèle avec soi-même iyo ni indi dimension d'infidélité iyo ni indi dimension d'infidélité ari infidèle envers soi-même ni kuvuga ariko araba icyo adashaka kwabo kuko hari ugiye kuraba ofo siko abakeneye kwabo kuko uzobona ashikenya 35 ngo mbega Beny ngo ntabahungu bakigira mariage ngo abahungu bose n'abana babi none wewe wariyandagaje usokana barakenye bene bashaka kugira mariage wewe wariyandagaje usokana n'abantu bari mariye abantu bose babona usoka za Rena za Pasha za Kozi za Toxique n'abamariye babandi ninde umusore wo mu Burundi yazo gutumbera wow nitsi turajuana hapa hari ibindi bavuga ngo abahungu batinya abakobwa b'amahera oya gutinya abakobwa b'amahera nta problème c'est pas un problème ari w'amahera mbwa wari w'indero c'est pas un problème mais wowe mwira umukobwa urabona ubuhunye mbere ntibanagitiye mengo aricira kuri comptoir y'abagabo bakabasomana abasore basohotse ngaho bamubona ninde umusore mu Burundi nawe bararyamanye n'abakobwa 1000 atanashobora kuja ku mukobwa ashobora koragiza kiretse aba exception none abasore b'abarundi nimubazi si n'abarundi bwa gatoyi hariho abakobwa nabo Beny bagira ivyo vyose basohokana n'abagabo n'ibiki ariko calmement donc batavyerekana yama yambaye ijipo ndende nk'uko basuyo arisoneye mugabo ingeso nari imwe arafise ico yubaha yararaza basi arabikira akabanga aribikira akabanga we akabikira akabanga basi n'abagabo basi bagendana parce que harya jewe tu sais abamariye barabizi moi je crois que peut-être n'abatarambariye barabizi mu bisanzwe ko uwo mukundana akuvanga birababaza je vais bien ngo ikibabaza beaucoup plus nuko abantu babimenye urabona wowe urenganye hajyayo nakamome ka Cedric ya birotse hantwe turi uciye ahantu bacavuga umugabo wawe bijya bikwabaza doublema basi akuvange basi bibe basi aho no tuko tuvuga kumengo umengo basi bibe mbwa vyinyegeze ariko indi kintu Keke ariko kuba mugabo n'igiki nkawe Keke nduzutire faso bakuvanze ntubimenye n'abandi ntibabimenye oya hari ukuntu mu Burundi umenga abahungu barabire kuriwe cyane pourcentage yabo umenga iremewe kurusha abakobwa n'abamama umuhungu nivyo ivyo rero je ngenda bivuge guys umviriza nta muntu numwe ari kuri we fidelity ivyo bintu bihaye ngo abahungu ari kuri we vyose njanga abagabo vyica kumwe kuko no munsi abagore baravanga abagabo bakavanga abagore abagabo babo abakobwa baravanga abatipe basokana abatipe bagavanga simvuze bose il y a des cas kandi ivyo tubona nk'ubu nk'amaka office canke wowe uzi n'ama echantillon tuyateranije ababaye menshi mugabo ni nguko tuzira bari fidèle kameme urabona turaza bari fidèle abantu barezwe neza canke fidelity shobora kuba yaramuvunya ahantu umunsi umwe iramusarisha agaca hinduka radical reganya n'inkonira gusa uko Petero yamenye Yezu siko Paulo yamenye Yezu Petero yamumenye atavunitse me Paulo yakubiswe recto verso gusa twebwe Beny abakobwa turihanganira infidelité kandi vraiment sije gusa ndazi ko ari abakobwa benshi vraiment umutipe amuvanze urishofa mugana zamwa ukajibona basubiranye wewe ari waje no kuvuga ubujambo ngo muhebe mugabo mwe abahungu iyo mudufashe tubavanze ni bye tureke nivyo shakura be n'umugabo nivyo cyanka shakura muri culture Burundi ebana jewe mu mbabarire jewe ni bamora ukuri je veux le dire hari ibintu nk'umugabo mu kabare abwiye abandi bagabo genre hewe je umugore wanje namaze kumufata namaze kumva kwa mvanga urabibona urazimanura bawo umugabo kubite pulaso bwirukana urabona wakona kagaye nataye na kugura kubitugora mugabo umugore nagende kubwira andi bagore basha umugabo wanje yaravaka urazimanura muwe ihangane bisengeresha bizobona niko zubakwa urabise bizohera nta kundi uragumira wibuka abana imvura igwa hose est-ce que je peux kwiyanduka none Beny c'est un peu ngo igwa hose je nagira mbwire izo manure je nazo shigikiye harimo injustice kumenga umugabo mu exhortajare nagumemo mu mugabo kamwizotangwa mu kubita mwirukana umviriza ku kintu cha infidelité twese turangana kandi twese tubabara kumwe kandi repercussions zigira ku mwana ni zimwe rero nawire kuriwe ahubwo sishatse kuvuga ngo acha kubita bagira iki icara bayage bitakunze rondera ubafasha infidelity irahera
bikavana nyine niki twokora rero kugira ngo iyo infidelity here cyangwa igabanuke bora bagiye guhera usanga mu partenaire wawe partenaire urumva chaque cas est un cas à part nuvuga ko wewe na couple yawe muri infidelité nibisa na couple yuyo nibisa justement ko tugenda amasorte menshi n'amasorte menshi kandi n'amakoze menshi alors inzira ya mbere ufasha umuntu yumva ko dabora babajwe niyo situation hajya muri processus de thérapie nufasha umuntu atabishaka surtout mu bintu sexuel ubisha yumve ati maze ibintu biranduhishije tu hajya ne karacamo nawe muzobona umugore avanga cyangwa abagore hajya harafise ahantu aririra mwe mutabona baze ibintu biranduhishije tu agaca arondera umuntu amufasha sino hari abandi abiryohereko hewe acawe yosiyoni kare urabona uyonye nawe umuhanura ubi ushaka impanuro mu gihe vyamuruhishije hariyo uwundi nawe aba yarabikoze agafatwa rimwe bikamuvuna agakubitwa ugasanga asohokanye n'umumome w'abandi cyangwa n'umugabo w'abandi agaca afatwa agaca avunagurwa nk'amaguru n'amaboko aca biheba no kubadida bizojemo no kubadida dedazu umugore yafashe yafashe umugabo wundi ariko abyamana n'umugore wiwe yamutabuje sexe kuri bambe yamutabuje imbuga ita kuri sexe nta brage hama uyo mugabo zereza sexe ntiyacitse mugabo yarakomeretse ubaza ko no munsi yo bisubira agateka kamenyere gukomba kamba gaheze oya tubahanuko kugira kuvuga sikubahanuko je ico rashaka kuvuga irahera mugabo nukumenya ico vyavuyeko kandi ufasha umuntu abikeneye ntugaje gufata umuntu ku nguvu ngo urabona wewe ngo nagufashije uzobimbwejo oya uramubaza akaza kukurondera akakubwira hama ukamufasha therapie ukumva ico vyavuyeko kandi ishaka kuba ari infidelité émotionnelle y'urukundo hari abantu bari muri izo ngo bataja muri sexuel yamaryoha niyo game ko afisa abakobwa bavugana amajoteme urabibona yamaryoherwa niyo game ni aho yumva ababuzi ya infidelité ababuzi muri we ababuzi ngira affection birava kuri byinshi ababuzi affection yongeye yarayinjiranye urabibona agaciro truvera umugore wiwe afisa ama priorité ku bana urayibona cyangwa n'umusoda sanga ntazitaye byo kumamwita mugira byajote gusa kuko ari abakobwa umengo kwitaho umugabo quelque part aragakenera nataka manifesta deja ugasanga ari abakobwa umengo ashitse mu rugo hewe darashitse sha hewe narashitse ivyo le fait ko abagabo ho murakunda sinzi kari bose mbwa murakunda kudekuvra bishasha madamu yaciye avyibuha abonye kangana na minushe fo kuja gutesta hari umuntu yaciye avuga ngo ajya ngo mariage ngo bareke ngo 6 mois ngo niyo dere ngo kugira ngo abantu donc burabona mugishushe muri mariage les 6 mois za mbere ngo niho ngo bahabara babareka ngo 6 mois ziheze agura koze kuvuga ico kintu abahara catanga abantu bavuga ivyo jewe je le déconseille beaucoup plus ndaba déconseille abo bersi ukivuga kubera kumva ngo après 6 mois en fait urukundo 6 mois surukundo rugabanuka peut-être agashuhe na style de vie mugabo urukundo rugumaho kandi urukundo nitugeza kubaho kuriya twaba muri fiançailles ngo ruce ruguma rwarundi nyene muri mu rugo par contre mu rugo muri innova muri créer muri tanaho beaucoup plus kuvuga rurava mu majambo rukaja mu mageste ari concret urabibona rukaja muri genre chérie maze misuye ku mwana siko reka uno munsi ndakwereke umve garama ngaho canke ubikinda agaca kumasa mwe ndiko ndabaha amaproche kwa gusa uravyumva iyo ariko yumvira ibindi agaca kumasa urabona umaze indwi yose uhe ku mwana arira utaryama ntugitoritiro urabibona nikirije je t'aime y'ugujambo mugabo umugore arabona ati umugabo wanje natamfasha kurera umwana basi je aransubizamo inguvu zo kugira iki zo ndamuheka mugabo abagabo benshi acatangura kurondera twakote genre hewe nakiryoshe nakindaba kuko urumva deje umugore inda ya mbere umubebe ni yacapre na kujera umwana urabona ni yakaravyiga ya affection ya mura iragabugwa mose nkane purusa iraja ku mubebe mugabo amaze kuvyara kabiri gatatu abamaze kwimanaginga ugasanga nuko hariyo rero na infidelité igenda plus loin infidelité de responsabilité kuvuga responsabilité ni kuvuga ivyo tujeje gukorana tunka couple ntukibikora tu deviens fidèle à ton engagement buga infidélité niri muri émotionnelle sexuelle hariyo infidélité de responsabilité twarahanye yuko hari ivyo ujejwe mu rugo nawe ari ivyo ujejwe mu rugo
urabibona hari ivyo ujeje muri relation nanje ari byo jeje muri relation iyo rero ntariko ndavyonora mbabaye infidèle ku jambo twavuganye burya nta kintu kibabaje nko kuba infidèle kuco twafunditse kijya niyo l'origine ya blessure yarangaye urabibona umwanya twabidiscussé ko donc hajya ukugaya ijambo ukugaya ijambo naguhagaya igihagararo kugugaya igihagararo c'est pas un problème mugabo kukugaya ijambo kukugwiza n'ubusa sinzi ko murumva ngene kababatse urabibona hiwi genre je urangwije n'ubusa urabibona genre je afike monage na risque na usanzwe hajya gukunda umuntu ni risque kugira cancan mariage mubimenye gufata decision gukundana n'umuntu ni risque il faut ko uyo muntu uku yemeye gukunda iyo cike trahison regret il faut yuko jewe ndagusabye dukundane ukanyemerera mu bisanzwe je mbafashe risque yo kugukunda nawe ufashe risque yo kunyemerera il faut yuko rero muco tuba twarafunditse ndaconora kugira risque wewe warugize kuko agiye hose sinzi ko urabona ukundanye n'umuntu gumutse ati est-ce que bizokunda abarimo kakano est-ce que bizoshika kure wo mwe urabona déjà c'est comme si ubwo sinafashe risque na vérifie urabona il faut yuko rero je ngendonora nkaba présent nkaba actif nkaba impliqué nkaba appliqué muri relation yacu ya risque ya inquiétude yawe icika assurance urabona icika assurance rero uno munsi infidélité irashobora kubiva mu ma insécurité émotionnelle na ma insatisfaction de relation. Ushimira Imana turigishijwe bantu mw'Imana nibaziye ko abantu bose babize birakomeye afanye cyo gituma mwisagara cyacu ibintu byabaye na hatari ego mugabo Beny avaye ko tunaheza ni abantu benshi ubuye bariko baraja mu bintu vy'ama mariage canke bariko baragira iki ni hehe bashaka kugukura kugira bashire kuronka kuko ni vyiza ko umuntu ashaka kumenya ama conseil nkayo avant yuko yinjira muri ayo mariage anigaro nkibazo privé yumva yobaza yokubaza wenyine kino njega naboneka mukama wacu kuko cyane je gufasha na patiri kuko bo okay rindira gato jewe biro yazaje ziri muri quartier 10 Ngagara modoka nyasodeko mande ya G3 donc mon azo anyeneye peut-être ashaka kuzari agafata rendez-vous c'est clair tu vois hama jewe singunda gutanga nimero yanje peut-être ashaka guca kuri Facebook ego bakanyindikira muri messenger then ari ubiraba ashobora kuraba tukaraba ngene bigize surtout mukunyandikira après si c'est son problème hama je peux voir parce que des cas pareils voilà apana ngo bite Beny ngomeze neza ikibazo fisi ego ndashimiye cyatujimiye Beny sicha murakoze hama yego sinzi ko nishuye kubibazo mwambajije sinzi hama tuzosubira Imana niyashobora hanyuma merci beaucoup mwakoze namwe kunzi wa Magic TV mwakoze cyane kudukurikirana ni bya bindi nyene gute kufyonda kuri subscribe no commenta no sharinga hanyuma ikende bakunda gose murabize mwishura bakunda na Scott